nuko bakunzi ba Igozen TV turagarutse kandi n'amakuru akimoto bushasha ubunyene mu gisagara ca Gitega aho umusatirizi imbada hari kugira ngo ntihagire akantu na kamwe kabacika kuri no musi noneho umunsi wa Mungu w'igenekerezo rya 18 ukwezi kwa kabiri noneho umwaka wa 2024 umwaka w'ibikogwa umwaka noneho w'ishaka umwaka noneho namavuga ati abanyanka bagiye guhunga bagiye kumpunga ndahari rero kugira ngo nze ndakuzana the hot news kumbure amakuru atagira gatosi kuri no musi rero w'igenekerezo nyene nkuko mpejeje kubikubwira rya 11 ukwezi kwa kabiri niho haba urukino kumbure gwahuza imigwi ibiri ariyo Vitaro FC hamwe na Flambeau du Centre. Uti rero muri stade Ingoma iri stade iri mu gisagara ca Gitega habaye iki urukino rwatanguye urukino ruratangura neza na neza hariya anye abafana ku mpande zose haba abafana ba Flambeau du Centre ingoma ziravuzwa noneho indirimbo zitandukanye ziraririmbwa hariya anye ku ruhande rwa Vitaro FC naho nyene ingoma ziravuzwa indirimbo zitandukanye ziraririmbwa kumbure mu gihe hatari bwamenyekane ninde mugwi canke nuwahe mugwi uza gutahana intsinzi abantu bari bahari hirya no hino aho kabisa hari abafana batandukanye n'abafana kumbure bafana Musongati FC niho bari bahibereye nanje nk'umusatirizi hariya anye ndi hejuru hariya anye mba nariye nananyoye kugira ngo ndi hariya hejuru kuri etage sinkoroke umuyaguje sinkoroke nari ndahari rero kugira ngo nze kubazanira ama-image n'amashusho kumbure bimeze neza igitego kimwe ca Vitaro FC kirinjizwa noneho mu gice ca mbere c'urukino rwabaye kuri uno munsi w'igenekerezo rya 11 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2024 hariya anye Flambeau du Centre itahana ubusa ku gitego kimwe ca Vitaro FC burya mu minota ya nyuma mu minota ya nyuma rero urukino rwagiye kuryoha cyane aho kabisa no kubwira ko Flambeau du Centre yafise umupira ndetse bariko bakina neza cyane aho kabisa no kubwira ati iyo babongera iminota mike ibaho Vitaro FC yari guhava egira ikibazo ikinzanye rero no munsi niki wallahi sinari bwabone ikintu nkiki murumva ko nasaraye ariko gato imbere yuko ndababwira icabaye umviriza aya majwi y'abafana abafana ku mpande bari ku ruhande rwayo umviriza aya majwi y'abafana kugashavu kenshi uko bavuga hama nanje ndababwire neza na neza uko byagenze kugira ngo akagashavu kaba bafana gatangure noneho abafana batangure kwerekana agashavu bafise noneho agashavu bagize kuri urukino rwabaye kuri uno munsi w'igenekerezo rya 11 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2024 Tena kita kurja rubitro ikibuga cy'ingwano cyari
agashavu hanini kari he agashavu hanini kari agashavu kari ku migwi hino ya ruguru yari imenyera kizoka mifiza byajivugiye bavugira icyo gituma bazoka muhagarikizi bamukuta nka muhagarikizi nta mugwafana muhagarikizi ikoze cyavuje niri kino kingi yaravuze mubatse ruzeye uyu ranzime ninje mu kibuga kugira yaraje kugwanira muri litro arakorana ntibakorana igipolisi gikora iki abagiye kwameza yego ranzime ariza cyangwa kibagana ari igipolisi uyuko baba bamucoreye ariko bazwa mucoreye kuko umukinyi wa Flambo aguye ntiyavuze isifre ariko umukinyi wa Vitaro aguye yanyatse kwana ba Flambo kandi ijya kufa ibintu yari irimo nje bari bavugisha ukuri ko bari bamucoreye ariko bari bamubwiye kuko nakuye bavuze isifre aguye umugwi wa Vitaro akavuze isifre mugabo umukinyi wa Flambo aguye afite yaravuze ibyo bari bitaravugisha ukuri no bazo kunyuma nayo baguha nkuko nabikubwiye ku mpande zose kabisa umupira wari mwiza aho Vitaro FC kabisa bariko bakina neza cyane aho igitego ca mbere cinjiye kuri kufra cinjijwe n'umusore w'inzobe gucyanye mu mutwe yari yisize tentire igitego kirinjizwa maze kimaze kwinjizwa ariko kuri muri mite ya kabiri Flambeau du Centre nayo izanana inguvu zidasanzwe abari kuri stade y'Ingoma babibonye ukuntu Flambeau du Centre kuri mite ya kabiri yasatirana inguvu zose aho no kubwira ko mu minota 10 ya nyuma kabisa Flambeau du Centre yakinye urukino ngo kataraboneka aho na Vitaro FC noneho yari ifise ubwoba muri iyo minota mu minota nk'itatu genda keka iyo ari nk'iminota nk'itatu canke ibiri iminota ya nyuma niho kabisa Flambeau du Centre iri kirasatira ku igori noneho igori rya Vitaro FC haba penalty maze iyo penalty umurefa ntihavuye ayemera nka penalty buno nyene ubwo nyene muri ako kanya nyene umwe mu bakinyi ba Flambeau du Centre acafatwa n'agashavu afashwe n'agashavu rero ahakwa gukubita arbitre noneho ahakwa gusatira arbitre kugira ngo hajya biba bigoye cyane murabizi ko urukino hajya amaraso aba yashushe buri muntu wese canke buri umwe mu bakinyi baba bariko barakina abafise noneho ugutsinda abafise noneho ivyizigirwa byo gutsinda ubwo rero uwo mukinyi amaze kubona ko iyo penalty umurefa kumbure atayemeje nka penalty acatangura gushwanira arbitre induru iravuga abafana hirya no hino noneho agashavu karaduga aho no kubwira ko muri urwo rukino nyene gwahuje Vitaro FC hamwe na Flambeau du Centre aho akaguma kaciye gatangura ati bamwe ati muratwivye abandi ati noneho Vitaro yama ishira imitahe noneho mu rukino Vitaro yaraguze urukino amajambo hirya no hino nkuko muhejeje kuvyumva y'abafana aho bidoze cyane aho neza na neza ngo vyagaragara nka penalty ya hanwa noneho penalty yakozwe n'abakinyi ba Vitaro FC ariko iyo penalty birangira itabaye maze penalty imaze kutaba barihanganisha noneho abakinyi ba Flambeau du Centre ati ni mubandanye urukino kugira ngo turabe ko tworangize urukino ntimugwane kubera ko umaze kugwanira noneho muri tele bizana indi image abakinyi barihangana urukino rurabandanya aho no kubwira ko hari hasigaye nk'iminota nk'umunota umwe canke ibiri kugira ngo urukino rurangire penalty maze kwankwa noneho urukino rwabandanije urukino rumaze kubandanya ariko hagumye induru nyinshi hirya no hino muri stade Ingoma y'abafana bari bamaze gusara noneho amajambo ava hirya no hino ati ni penalty amajwi yabigema ati penalty amajwi y'abamama ati penalty abana ati penalty abapapa ati penalty ariko iyo penalty birangira idahanywe nkuko urukino ifirimbi ya nyuma rero kiravutswa ifirimbi yo kurangiza urukino
muti rero ifirimbi imaze kuvuga yo kurangiza urukino byagenze gute? Arbitre ifirimbi ayishyira mu kanwa, amaze kuyishyira mu kanwa arayivuza. Amaze kuyivuza rero umwe mu bakinyi ba Flambeau du Centre aca muja kinyuma, abandi baja inyuma. Arbitre baramwiruka ko n'agashavu n'akantu kumbure mu kubima penalty yabo, aho abeshi mu bari muri stade Ingoma neza na neza babonye ko ari penalty naho bayimwe. Burya arbitre aciruka afata sife yiwe kugira ntimukorokane, afata kumbure rabanitse ko arbitre yirutse ariruka maze abapolisi babonye ko arbitre noneho ahava afatwa kugira ngo ahava afatwa haba bakinyi noneho bagaragaze agashavu kabo, abapolisi nabo baca babizamwo. Abapolisi bamaze kubizamwo noneho baca baraba ingene bakingira arbitre kugira ngo ntakubitwe. Jengo manabibarize burya iyo bajya abapolisi batankingira arbitre kugira ngo abakinyi ntibagaragaza agashavu bafise, mbega byari kugenda gute muri stade Ingoma? Mbega arbitre bafise ingoma zingana gute canke amaso abakwiye? Mbega bavyimbye mu maso, umunwa amenya abakwiye? Sha ndabesha abari muri stade Ingoma ibi ndiko ndavuga nabonyere bavyiboneye, aho no kubwira ko n'abafana ubwabo iyo baronka akaryo ko kwibonera canke ko kwifatira mu ntoki arbitre, ndakeka ijisho rimwe ntiryari rihari. Hariya anyu umusayi umwe ngira ngo ntiwari uhari. Umusatirize badari nta nakame kancitse. Raba uko arbitre yirutse uhwenze, uko nikore arbitre yirutse. Maze umukigera karamwiruka abapolisi ubonyene baca baraza. Uku niko rero abapolisi baduganye buke bakingira arbitre kugira ngo agashavu abakinyi n'abafana bafise ntibakamugaragarizeko. Maze abakinyi n'agashavu kenshi, abafana n'agashavu kenshi, sifre hariya anye yo kurangiza umupira wavuze. Burya bafashe nk'iminota nka 15 batarava muri stade Ingoma, haba abakinyi canke abafana. Je nkibaza ati none umupira ni waheze, eske hagira habe prolongation, hagira hategwa ama penalty? Ariko iyo minota 15 yaheze kabisa, abafana n'abakinyi bakiraho. Nanje ndabura ivyo ari byo nk'umusatirizi, ariko ari anye no kubwira ko arbitre we yari yamaze gushikanwa ahaja kubikwa, ahaja kunyegezwa kugira ngo hari anye ntagirirwe nabi. Mbega tuje muri commentaire rero, burya arbitre yoba yakoze amakosa mu kudahana ijya penalty? Mbega ijya penalty yoba yariyo? Mbega bo bavuga bo ko arbitre yari yigiturire, mbega nivyo byukuri? Arbitre yoba yari yigiturire igihe yari penalty yahanwa na Flambeau du Centre? Duhuriye muri commentaire nkaba nari ndahari kugira ngo tuganire, nimwe ba boss banje, nimwe mutuma nshika hashitse. Noneho nari ndahari kugira ngo uno munsi noneho kugira ngo tuganire kuri iki kintu. Ndabakenere muri commentaire. Urukino rwagiye kurangirira mu mishwano, ariko rurangira sifre yo kurangiza urukino ruheze naho habaye akavuyo nkaka. Ariko urukino rwagiye kurangira Vitaro itahanye kimwe mu busa bwa Flambeau du Centre, aho urukino rwarangiye noneho mu myidogo ntangere n'agashavu ntangere. Umusatirize rero nandi hari kugira ngo tuganire kuri iki kintu, noneho ikintu cababaje abatari bake mu rukino rwaranze uno munsi, noneho bw'inekerezo rya 11 ukwezi kwa kabiri umwaka w'2024. Reka ndangize nifuriza abakundanye Saint Valentin nziza, noneho abataragura amashugwe bazokadona basheri babo nyaragasa kabisa muyagure. Le 14 février niwo munsi kumbure wa Saint Valentin. Rero abatarabikora ni mubikore. Ndanakubwira ati comedy ikomeye cyane, noneho comedy inaryoshe cyane, igira ije available comedy yakinywe n'abakinyi ba Egozen series canke Egozen series ira mu mwanya iraja available kuri YouTube channel ya Egozen series. Murabe uburyo ki ushobora gutanga kado ishobora kunezereza uwo mukundanye canke uwo ukunda. Egozen TV, Egozen TV, we could cry. Oh.